Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane arabana n'amajambo Reveriyano Ndikuriyo yavuze, akaba ari amajambo ateye ubwoba kandi ababaje, aho ahimiriza abanyamugambwe ku kunyarutsa abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke se abiketse. Ibyo byose nyine bikaba atamatohoza namwe abaye ibiriko biratera agashavu gakomeye cane abarundi batari bake, bakabona ko intwaro ya CNDD ataho ishobora gushikana igihugu c'u Burundi. Turi mu ndwi yahariwe abarwanyi, ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko CNDD ibona ko abarwaniye igihugu ari abadede gusa, wamengo indi mirwi yarwanye ntago yari iriko irarwanira igihugu. Hari amakuru menshi atandukanye kandi adahumuriza twabateguriye arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'amajambo ateye ubwoba Reveriyano Ndikuriyo ariko arakoresha, aho benshi babona ko ari amajambo azana urwango mu banyagihugu, bakavuga ko byose bidahindutse ibintu bishobora guhera nabi. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'amakuru. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta cindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Reveriyano Ndikuriyo arasubiriye, abamubona bose nta mwansi yabarashe. Hari abari bazi yuko ari bamwe mu barashwe n'umwansi, nitwe twabiciye, ntihica ubwoko rero hica ubutegetsi bubi. Aya majambo y'ukuri kwinshi Reveriyano Ndikuriyo yavuze ku wa 16 Munyonyo imbere y'icibutso c'intatemwa z'intwazangabo z'aba FDD bagandaguwe bunyamaswa na bagenzi babo bakiri ku rugamba. Ico cibutso kiri mu ntara ya Bubanza, ariko yahavugiye amajambo ateye ubwoba kandi yahungabanyije abarundi batari bake. Akabazo: mbega ubutegetsi bubi bwarahagaritse kwica intwari? Mbega ubutegetsi bubi bwarahagaritse kwica abarundi? Akiri ngaho nyine Reveriyano Ndikuriyo yarahamagariye kwica uwo biketse ko ashaka guhungabanya umutekano w'igihugu atanamatohoza akozwe. N'amatohoza nta manza zikenewe. Ku bwa Ndikuriyo ni ukumunyarutsa byihuse agakurwamo ibyateye abarundi batari bake ubwoba, bakabona ko amajambo ariko arakoreshwa n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo ari amajambo ateye ubwoba kandi ari amajambo abiba urwango mu banyagihugu. Mu majambo yiwe Reveriyano Ndikuriyo agira ati: kera nta myaka 5 canke se 10 wabona inzu zisha amamangazini yibwa abantu ibihumbi amajana bahunga, wamengo byari ibintu byanditse ku myaka. Mugabo murabona ubu naho umuntu yogira ngo aragira akantu muca mumugirira akantu bica bihera. Barabizi aha turi ibubanza, asha ugomba guhungabanya amahoro baca bakunyarutsa. Ni byiza rwose kukunyarutsa ku buryo bwihuse atanamatahoza akozwe, kuko nyine uba ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ayo ni amajambo ateye ubwoba kandi ababajwe yavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Akabazo gakomeye cane kibazwa n'abarundi batari bake: mbega ku ntwaro ya CNDD hari ibihumbi by'abarundi byasubiriye guhunga? Muri Gitugudu 2015 yarahamagariye abo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura gukora bagafuta abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ati n'agapariseri kaboneka. Muri Nyakanga 2019 yemereye miliyoni 5 uzomuzanira umutwe wa kaburimbo. Pascal Niganza w'Imatana bagira ko baramwica, bamaze kumufata bakamuboha muri Ndamukiza 2020. Ubu naho ahamagariye kunyarutsa kwica uwiketswe. Ni wa murongo nyine w'ubutegetsi bubi bwo kwica nyine ubandanywa.
ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko murazi neza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD igihe umaze ku butegetsi waranzwe n'amabi menshi atandukanye ajanye no gusesa amaraso y'abana b'Abarundi, abandi bagapfungirwa ubusa, abandi bagahunga igihugu ndetse abategetsi batari bake bakomoka muri uwo mugambwe bakaba banyonora amatungo y'igihugu, akaba ariyo mpamvu igihugu c'u Burundi cyama ku mwanya wa nyuma w'ibihugu bikenye kw'isi. Indwi yahariwe umurwanyi. Mbe aba FDD nibo bonyine barwaniye Uburundi? Iyo umuntu yumvirije ingene abatwara igihugu bavuga uwo bita umurwanyi womengo mu Burundi abagwanyi ba CNDD nibo ba mbere kandi nibo bonyine bahagurutse baragwanya akarenganyo bongera baragwanira igihugu. Umuntu abumvirije ntiyonamenya ko amahoro yavuye mu biganiro byabaye hagati y'imihari n'imigambwe myinshi maze Abarundi barashinga uko bipfuza kubana. Abategetsi dufise uyu munsi bariyobagiza ko atamuhari n'umwe canke igisirikare byashoboye gutsinda iyo ntambara, aho nyine bigira ko CNDD ariyo yatsinze iyo ntambara kandi mu by'ukuri ata gisirikare cyayitsinze kandi akaba atamuhari n'umwe wayitsinze, uretse ko Abarundi bicaye ubwabo bakumvikana bakaraba uko bakwiye kubana mu gihugu c'amavukiro. Kuva kera mu Burundi hamye habaho imirwi y'abanka akarenganyo iyo intwaro ihari ifashe intumbero yo gucinyiza umurwi kanaka w'Abarundi. Hari ababikoze mu nzira y'amahoro n'abandi bahisemwo inzira y'umuheto. Umuntu afatiye ku gihe ca vuba mu myaka ya za 80 niho Remi Gahutu amaze gushinga umuhari Parepehutu yashiraho ishami rya gisirikare FNL. Inyuma hakurikiye Joseph Karumba yashinze umuhari wa gisirikare witwa Florina. Parepehutu niyo yamenyekanye cane kugeza naho umukuru wayo agandagurwa yoba yahawe isumu mu mwaka w'1990. Urupfu rwa Remi Gahutu ntirwahagaritse urugamba rwa FNL, ahubwo rwatumye hanabaho ibitero bikomeye nk'ico mu mwaka w'1991 benshi bibuka. Aba FDP nibo bakurikiye inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, barahava bahinduka ishami rya gisirikare rya CNDD yashinzwe na Leonard Nyangoma mu mwaka w'1994 baca bitwa aba FDD. Uko imyaka y'urugamba yaba myinshi niko CNDD yagiye yicamwo imirwi maze ibyara CNDD ya Nyangoma, Kaze FDD ya Jean Bosco Ndayikengurukiye na CNDD ya Pierre Nkurunziza na Hussein Rajab. Abo bose umwe wese yaragumanye ishami ryiwe ry'abagwanyi. Muri Parepehutu naho nyine baragize amashami menshi kandi nayo yavuga ko afise amashami ya gisirikare. Iyo mirwi yose yaratanze abagwanyi bahavuye binjira mu gisirikare n'igipolisi c'u Burundi. Iyo umuntu avuze abagwaniye igihugu ntashobora kandi kwibagira abari abasirikare b'igihugu. Nabo nyine baritanze bidasanzwe, barapfuyemwo abatari bake. Igisirikare c'u Burundi nico conyine mu karere turimwo kitaneshejwe ngo comoke. Mu Buganda igisirikare ca Idi Amin Dada caraneshejwe mu mwaka w'1979, ica Tito Okello caraneshejwe mu mwaka w'1985. Mu Rwanda igisirikare ca Juvenal Habyarimana caratsinzwe kiromoka mu mwaka w'1994. Muri Zaire igisirikare ca Mobutu caraneshejwe mu mwaka w'1997. Muri Congo Brazzaville igisirikare ca Pascal Lisoba caraneshejwe mu mwaka w'1998 no muri Centrafrique byabaye gutyo. Mu Burundi niho honyine ata bintu nk'ibyo byabaye kubw'ubutwari bw'aba ex-FABO maze intambara zirangizwa n'ibiganiro kuko nyine rwari rwabuze gica. Ariko igitangaje nuko nyine uyu munsi iyo ugeze bavuga ngo ni aba CNDD bonyine barwaniye igihugu. Imirwi yose yarwanye irafise ico yamaze, irafise kandi amakosa yakoze. Nta ruhande na rumwe rwari rugizwe n'aberanda, ariko bose bari abana b'u Burundi batanze ubuzima bwabo kubw'urukundo bari bumva bafitiye Burundi. Ubwo butwari bwa bose nibwo bukwiriye guhimbazwa ku munsi nk'uyu, hatagiyemwo ibyo kwikunda no kwihagiza. Ntawo kwibaka umugwanyi ngo yibagire Gahutu Remi canke Agathon Rwasa n'abo basangiye urugamba, Leonard Nyangoma n'abo basangiye urugamba, Petero Nkurunziza canke Hussein Rajab n'abo basangiye urugamba,
Filime Sinzoyiheba canke Siriye Ndayirukiye n'abandi basirikare basangiye urugamba. Amasezerano ya Arusha yabahuje mu nzego zimwe ku bw'iteka ry'u Burundi. Ntabwo bamwe bakwiriye kwama bishira hejuru y'abandi, bakanasubira kugarukana imvugo zo kwitana abansi kandi barasinye amasezerano y'amahoro. Ikibazo dukwiriye kwama twibaza ku munsi nk'uyu ni ingene twokwirinda ibintu bituma abana b'u Burundi basubira kwiyumvira gufata umuheto. Muri kahise intambara zatewe n'ibintu bine: ikumirwa ry'abahutu, ihungabanywa rikomeye ry'agateka ka muntu, akarwi gatoya k'abarundi bigaruriye ubutunzi bw'igihugu kabanje kwiyambika ubwoko kanaka, kubura ijambo n'umwidegembyo mu gihugu. Nta na rimwe intwaro yubakiye ku bintu nk'ibyo izoduha amahoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko intwaro ya CNDD ibyo byose ibifise, aho nyine agateka kazina muntu katubahirizwa kandi hakaba hari akarwi gato cane gapfukamye mu nda abarundi imyaka itari mike, aho gafise ubutunzi bwose bw'igihugu, akaba ariyo mpamvu nyine igihugu gihora mu bibazo bitandukanye. Kuva CNDD ifashe ubutegetsi hamaze kuvuka imihari myinshi cane, intambara zimaze guhitana abana b'u Burundi batari bake. Uko intwaro za kera zigenza mu gihe imihari yaba itarakomera, niko n'intwaro ya CNDD yigenza uyu munsi. Intwaro zose zamye zerekana ko ababateye ari inkozi z'ikibi, imirwi y'iterabwoba, imirwi y'abasuma ataco izoshikako. Mu nyuma igihugu kigateba kikaba nabi, abategetsi bakiyumvira umuti ari uko ibara rimaze kugwa, nk'uko n'ubundi abarundi batari bake babona ko CNDD iziyumvira umuti wo gukiza igihugu ibara rimaze kugwa. Nta ntwaro n'imwe izoshimirwa kubera yashoboye kwica abarundi bose byashitse bakabyura umutwe biyamiriza agahotoro n'agacinyizo. Intwaro nziza niyo izoshira hamwe abarundi bose, ikabaha umwidegembyo bose, ikabinjiza mu iterambere atagucagura. Intwaro yose igamba kwica abarundi ibanje kubita abansi iba ari intwaro mbi, haba muri kahise haba muri kubu, nk'uko nyine mubona biriko biragenda, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi Reveriyano Ndikuriyo ubona ko afise intumbero mbi cane, intumbero yo gucanishamwo abarundi, aho akoresha amajambo akomeye kandi ateye isoni, aho nyine aha impigi abarundi bamwe kugira ngo bagirire nabi abandi barundi bene wabo. Ibiriko biragaragara ko ibintu bishobora kuba bigiye kuyangara mu minsi iri imbere, kuko ibintu biriko birakorwa n'umugambwe ku butegetsi ni ibintu biteye isoni cane kandi bishobora gushikana igihugu ahantu habi, mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye agumya abireba akigumira mu gacerere, kandi biboneka ko nawe nyine aba yabimenye, ariko abarundi batari bake bakaba baramaze gutahura Perezida Evariste Ndayishimiye, bakabona ko nyine ataneza afisiye abarundi, ahubwo bakabona ko impinduka zitandukanye agenda akora ngaha mu gihugu c'u Burundi ari impinduka zo gukomeza ubutegetsi bwiwe, atari impinduka zo gukiza igihugu. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.